Abarimyi bidoga ko babuze ifumbire ya fomi nabo mu makomine ya Makebuko, Bukirasazi hamwe na Itaba mu ntara ya Gitega. Bavuga ko kw'igenekerezo rya 31 ariho basabwa kuriha amafaranga asigaye kugira ngo baca gutora iyo fumbire. Umufuko umwe w'ibiro 25 wagugwa 2029. Abo barimyi bavuga ko bamaze indwi zine batonda bagataha uko. Nta mwavu n'umwe uhari. Abantu bazinduka batonze ku mahangare atanga iyo myavu barindiriye guhera mu gatondo bakanduruka bagataha. Ntaco bagikora, imbuto barazifise ziri mu mazu. Ikibazo kihari ni icuwo mwavu. Amahera twayarishe yose iyi ndwi dutanguye iri biyigira kane. Abo barimyi bakabona ko guteba kubaha iyo fumbire bizova bituma batera igihe cararenze bigatuma ibiterwa vyabo vyononekara. Babona ko bashobora kwicwa na kigoyi. Irima nta muntu azokora igiharage mu ntoke. Ukuvuga inzara mu miryango nigiye kuzotwica kuko atakavu turose ni ngorane dushobora kugira umwimbu. Barahagaritse kurima. Abo barimyi basaba ababijejwe gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwavu waronke ibintu bitarononekara narirya ngo ubu arico gihe ciza cyo gutera ibiharage. Ubwo bukene bw'umwavu wa fomi bavuga no mu yandi makomine agize intara ya Gitega.